Hari amakuru adushikiye ateye ubwoba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Icoba ni cinshi nyuma yaho Generali Arengiyome Bunyoni afatiwe agapfungwa. Bamwe mu bategetsi bakomeye cane bo hejuru baribaza ibigiye gukurikiraho niba atari bo batahiwe, kubera yuko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi Generali Arengiyome Bunyoni yarawufitanye n'ibindi bihangange bikomeye cane biri mu butegetsi bwa Generali Neva. Ibintu birabandanya kuba bibi cane bibaza ibigiye gukurikiraho. Bamaze kubona ko Neva ari umuntu afise ubwenge bwinshi, ko abahugiriza maze isaha n'isaha nabo akagenda bakuramwo umwe kugeza bose bashize mu butegetsi bwiwe agashiramo abo ashaka. Baramaze gutahura ubwenge Generali Neva akoresha kugira ngo yikureho abatamushigikiye. Murabizi uko yagiye atangura agenda akuramo bake bake kugeza naho ahangariye igihangange Generali Arengiyome Bunyoni kugeza naho agipfunze. Murazi ingene yagiye abikora mu bwenge bwinshi, ari niyo mpamvu abategetsi batari bake bibaza ibigiye gukurikira. Ariko no mu mugambwe uri ku butegetsi naho hari icoba gikomeye cane, kubera yuko ikurwa rya Generali Arengiyome Bunyoni ntibarivuzeho rumwe, kuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo ntiyashakaga ko Generali Arengiyome Bunyoni afatwa agapfunga, ariko Neva we yarabishakaga kuko yabonaga ko abangamiye ubutegetsi bwiwe. Icoba ni cinshi, Reveriyano aribaza niba nawe atazakurwa mu mabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi, ariko Ndayishimiye nawe yarabigerageje abura uko yabigenza. Murazi ko Reveriyano Ndikuriyo imbonerakure zisigaye ari iziwe, yatekereje ko aramutse amukuye mu mabanga imbonerakure zishobora guteza akavuyo hirya no hino mu gihugu, ibintu bikaba byaba bibi cane mu Burundi. Ari nayo mpamvu yanze guhita amukuraho akiri gushaka uburyo nawe yazamukura ku buryo bitazateza ikibazo nk'uko yakuye Arengiyome Bunyoni ntibiteze ikibazo. Ariko naho bimeze gutyo, abegereye Evariste Ndayishimiye nabo bavuga ko Evariste Ndayishimiye afise ubwoba, kubera ko bamwe mu bajenerali bakomeye batigeze bashimishwa n'ikurwa rya Generali Arengiyome Bunyoni, kandi bakaba baranamwihanangirije ngo areke kumupfunga, ariko Neva akabona ko nta kindi gisigaye uretse kumufunga kugira ngo atabare ubutegetsi bwiwe. Arafise ubwoba rero, aribaza ico abo bajenerali bariko baratekereza, aribaza ico abagumyabanga bariko baratekereza. Murazi ko amabi menshi akomeye Generali Arengiyome Bunyoni yagiye akorana n'ibindi bihangange bikomeye cane muri CNDD FDD ndetse no mu butegetsi bwa Perezida Neva. Urumva ko Neva nawe agomba kugira ubwoba, kuko ntiyashobora guhita ahangara abo bose ngo abakure mu mabanga igihugu kigumane ituze. Abona ko aramutse abacokoje igihugu cagwa mu manga ikomeye. Ari niyo mpamvu nawe ariko aribaza ico yakora muri bino bihe bigoye ari gucishwamo n'ikurwa rya Generali Arengiyome Bunyoni, ariko akabona ko nta kindi cari gisigaye uretse kumukura, kuko we yatamwitanga ngo amukure, nawe yari guca akomeza umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi, amaze nawe akamwinjiza impimba nk'uko ubu Evariste Ndayishimiye yinjije ibohero Bunyoni. Hari amakuru menshi nanone turiko turabatohoreza ajanye n'uko ubuzima bwa Generali Arengiyome Bunyoni butifashe neza aho apfungiwe. Binavugwa ko ashobora no guhabwa ishano kugira ngo Evariste Ndayishimiye amwicize neza. Evariste Ndayishimiye arabona ko kuva Bunyoni akiriho isaha n'isaha umugambi wiwe wakomeza. Arafise ubwoba ko hashobora gutegurwa igitero gikomeye cyo kuba camufunguza, amaze akayanyaga agahunga akagumya gugura umugambi wiwe. Ari nayo mpamvu abo umuryango wa Generali Arengiyome Bunyoni bikeka ko
Arengiyome Bunyoni isaha n'isaha ashobora guhabwa ishano. Hari byinshi twabateguriye muri ano makuru twabateguriye, ariko tugiye kwibanda cane cane ku mabi yagiye akorwa na Generali Arengiyome Bunyoni akiri umushikiranganji w'umutekano. Hari byinshi byavuzwe, hari byinshi byakozwe ku ntwaro yiwe, kandi hari n'amabi menshi yagiye akorwa. Murazi abantu benshi bagiye bagandagurwa, murazi amatungo ya leta yagiye anyonora, murazi ibi byinshi Generali Arengiyome Bunyoni yakoze. Nibyo twashimye kubashikiriza muri ino nkuru kugira ngo dushishikarize Perezida Evariste kugira ngo atange ubutabera bukwiriye, ahe indiri zitari nkeya z'abarundi bagiye babangamirwa cyane na Generali Arengiyome Bunyoni, aho n'abagiye bayanyaga bagahunga igihugu yagiye abasanga aho bahungiye akabicirayo, abandi bagahakwa kwicwa kubera Generali Arengiyome Bunyoni. Ni byinshi twabateguriye n'ibiriko biravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ubu ngubu, byose muraza kubishikirizwa muri ano makuru. Wowe ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone, aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko ducijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Regina Nishimwe n'umugabo wiwe barusimbye i Lusaka muri Zambia aho bahungiye. Imbere gato y'isaha 5 z'igitondo hari umugabo yinjiye mu nzu yabo yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistola, aca atangura kurasa. Umwe mu bari mu nzu yamutesheje Imana, yakinze ntawahitanywe n'amasase naho hari ibyononekaye mu nzu. Uyu wateye uwo muryango bashoboye kumumenya kandi bamenye ko yari yatumwe na Generali Arengiyome Bunyoni. Uwateye yoba ari umupolisi w'umurundi yitwa Jean de Dieu, yahoze acungera umutekano wa Generali Arengiyome Bunyoni. Ibyo byashitse mu gihe Regine Nishimwe yari amaze iminsi atabaza ko umutekano wiwe ubangamiwe cane na Generali Arengiyome Bunyoni. Regine Nishimwe yamenyekanye cyane inyuma y'igandagurwa ry'umupfasoni Lydia Nibogora, umukozi wa Regideso yagandaguwe muri Ruhuhuma 2017. Lydia Nibogora yatowe ikiziga muri zone Kanyosha, aboshe amaboko mu mugongo, umutwe biboneka ko bawukubise icuma ku mugoroba wa 17 Ruhuma 2017. Regina na Nibogora bari abagenzi bakomeye ba Hasenti Niyonkuru, umupfasoni wa Generali Arengiyome Bunyoni. Icyo gihe yari umushikiranganji ajejwe umutekano. Icatangaje abantu akaba ari uko umuryango wa Bunyoni utigeze witaba amaziko n'ikigandaro c'umuntu yarazwi nk'inshuti ikomeye cane yabo. Byongeye Generali Bunyoni nta na kimwe yakoze kugira ngo abagandaguye inshuti yiwe bamenyekane, ahubwo mu minsi mike cyane umushingantahe wa Lydia Nibogora be n'ibibondo baciye bahunga Uburundi byihuta. Umushingantahe akaba yahunze atinya kugandagurwa n'intumwa z'urugo rwa Generali Bunyoni, inyuma y'amajambo adahumuriza yabwiwe n'umupfasoni wa Bunyoni. Benshi barahuriza ko umupfasoni wa Bunyoni yari umuntu mubi cane, yari umuntu ukora amabi akomeye cane. Binavugwa ko amabi yose yagiye akorwa n'umugabo wiwe yagiye ayagiramo uruhare. Bamwe banasaba ko nawe yabazwa ibyo umugabo wiwe yakoze, kuko nawe bagiye babikorana ibyinshi kandi yagiye yosha umugabo wiwe mu bihe bitandukanye cane. Umupfasoni wa Generali Arengiyome Bunyoni yari nk'intare, nta muntu yagiriraga impuhwe, kandi iyo yavugaga ko ugomba kwicwa nawe waricwaga byanze bikunze. Niyo mpamvu abarundi batari bake basaba ko Arengiyome Bunyoni naho yabazwa amabi menshi yakoreye abarundi n'umupfasoni wiwe, agomba kubazwa ibitari bikeya, cane cane ku rupfu rwa Lydia Nibogora. Regina, Lydia na Hasenti aho hambere bari akadasohoka, bakaba bahurira hafi iminsi yose mu masengero atunganywa ku rugo rwa Bunyoni no mu masengero atatu yegukira Generali Bunyoni. Regina Nishimwe yafatwa nk'uwerekwa kazoza ka Bunyoni n'akazoza k'igihugu. Nk'uko yanabitumenyesheje, amasengesho yiwe yategerezwa kwerekana ko Generali Bunyoni ariwe mukuru w'igihugu azosubirira Petero Nkurunziza. Rwose Generali Arengiyome Bunyoni yarabonaka ko ariwe ushobora gusubirira Petero Nkurunziza, ari nayo mpamvu kubana
ari nayo mpamvu kubana na Perezida Evariste Ndayishimiye byamugoye cyane, aho byagiye bigaragara ko yamusuzuguraga cyane akabona ko ariwe amusumba, naho Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe yamutwaraga, ariko Generali Arenguiyome Bunyoni ntiyigeze yemera ko Neva ariwe amutwara. Ibyateye umutima mubi cyane Generali Neva nawe agaca afata umwanzuro wo kumukorera ibyo ariko aramukorera ubu ngubu. Ubwo bugenzi bwahavuye butosekara ku rugero rukomeye cyane. Inyuma y'amatohoza twakoze ku rupfu rwa Lydia Nibogora, Regina Nishimwe yariketswe rwose ko yaduhaye amabanga ku mabi atari make akorwa na Generali Bunyoni. Eka mbere n'uruhara Hasente Niyonkuru na Generali Bunyoni boba baragize mu igandagurwa rya Lydia Nibogora. Guhera aho ubuzima bwa Regina Nishimwe bwarahindutse cyane gushika naho agarukira ku cobo agiye kwicwa. Umugabo wiwe nawe yari yahawe akazi mu gipolisi cy'u Burundi kubera ubwo bucuti bwa Regina na Hasenti, yaciye abogozwa ubutaraririye. Regina Nishimwe aremeza ko Hasenti Niyonkuru yiyita intare y'ingore, yamwibwiriye ko azomugandagura. Regina Nishimwe n'umugabo bahavuye bahitamwo kuyanyaga bahunga igihugu, bahungira mu gihugu ca Zambia i Lusaka. Bageze muri Zambia, Regina Nishimwe n'umugabo ntibigeze boroherwa kuko bagumye baronka amakuru y'abapolisi b'abarundi barungikwa kubarondera ngo babagandagure. Hari haciye iminsi mike bamenyesheje abategetsi ba Zambia na HCR ko baronse amakuru y'abandi bapolisi baherutse kurungikwa kubica. Uwo munsi isaha 4 z'igitondo n'iminota 50 niho hinjiye mu nzu yabo umuntu yitwaje inkoho ya pistola itavuza urwamo, aca atangura kurasa. Imana ntiyemeye ko bahita bapfa. Ku rwinjiriro rw'umuryango hari hicaye umugabo, baca baranigana n'uwo yabateye. Amasoro ashika ku 10 yarashwe, harimwo rumwe rwaciye hafi y'umutima w'umugabo wa Regina Nishimwe. Amaze kubona ananiwe uwateye yaciye ahunga yinjira mu modoka Toyota yari imurindiriye hanze. Inyuma gato igipolisi ca Zambia cashitse aho ngaho gitangira gukora amatohoza. Regina Nishimwe n'umugabo we baremeza ko bashoboye kumenya uwabateye. Bemeza ko ari umupolisi yitwa Jean de Dieu yahoze ari mu bacungera Generali Arenguiyome Bunyoni. Inyuma y'iterwa ry'urugo rw'umubyeyi wa Arenguiyome Bunyoni mu Kanyosha, uyu mupolisi afise ico abazi ko yoba yaciye akurwa ku rugo rwa Bunyoni, atangura nyabuna kurungikwa mu bindi bikorwa bigayitse cane yatumwamo na Generali Arenguiyome Bunyoni byo kugandagura abantu hirya no hino ndetse no kubasanga mu bihugu bahungiyemo bahunga Generali Arenguiyome Bunyoni. Regina Nishimwe aremeza ko uyu mupolisi amuzi cyane kuko inshuro nyinshi ariwe yahora amutahana avuye kwa Bunyoni. Regina Nishimwe azi amabanga menshi cyane yo mu nzu kwa Bunyoni, niyo mpamvu aronderwa bikomeye cyane nk'uko amaze kubimenyesha inshuro nyinshi mu nzego zitandukanye. Birababaje kubona abana b'u Burundi barabangamiwe aho bari hose kandi bakabangamirwa na Generali Arenguiyome Bunyoni. Birababaje kubona iyi saha Generali Arenguiyome Bunyoni yarafashwe agapfungwa, ariko akaba atariko arabazwa ku byaha by'agahomeраmunwa yagiye akorera indiri zitari nkeya z'abarundi. Murazi abarundi bahunze kubera Generali Arenguiyome Bunyoni. Murazi abagandaguwe kubera Generali Arenguiyome Bunyoni. Murazi abanyazwe utwabo kubera Generali Arenguiyome Bunyoni. Ariko ikibabaje giteye agahinda nuko leta y'u Burundi irongowe na Evariste Ndayishimiye idashaka kugira ico yagiriza Generali Arenguiyome Bunyoni muri ibyo byaha byose yakoreye abarundi. Benshi babona ko impamvu badashaka kubimwagiriza ari uko ibyo byaha byose yagiye abikora ari umukozi wa leta y'u Burundi, kandi ikindi akabikorana n'ibindi bihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD. Biraboneka ko rero Generali Arenguiyome Bunyoni leta y'u Burundi itazamubaza ku byaha yakoze by'agahomeраmunwa, naho bavuga ko bamufashe ku neza y'igihugu. Biribonekeza ko batamufashe ku neza y'igihugu, ahubwo ari za njyane zahoze mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abadede rwose biragaragara ko ataco bazigira bahindura ku gihugu c'u Burundi,
ahubwo naho bagisanze bazagisubiza inyuma bivanye n'ingendo bihaye. Umuntu nk'uyu wakoze amabi atari make ariko bakamwagiriza ibyaha bidafashe birateye agahinda. Ni ugutera icuma abarundi batari bake yakoreye ibyaha by'agahomeраmunwa. Benshi banyazwe utwabo kubera Generali Arengiyome Bunyoni, benshi bari mu makungu kubera Generali Arengiyome Bunyoni, benshi babayeho mu bwoba bukomeye kubera Generali Arengiyome Bunyoni, benshi bagizwe imfubyi na Generali Arengiyome Bunyoni, benshi murazi amabi Generali Arengiyome Bunyoni yagiye abakorera, ariko kugeza ubu ngubu Evariste Ndayishimiye ntashaka kumubaza kuri ayo mabi kubera ko n'ubundi ayo mabi yakorwaga na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi cyane cyane ya CNDD FDD yakoze amabi menshi rwose. Murazi ibyo bakoze muri 2015 byagezwemo uruhare rukomeye cyane na Generali Arengiyome Bunyoni, ariko ntago bashaka kubimubaza. Evariste Ndayishimiye nadafata ingingo yo kubaza ibyaha bikomakomeye byakozwe na Generali Arengiyome Bunyoni, nawe azaba agaragaza ko atantege atangufu afise ngaha mu gihugu cy'u Burundi, azaba agaragaza ko nawe hari ibindi bihangange bimukorera mu kwaha, azaba agaragaza ko ataco azahindura mu gihugu cy'u Burundi. Ari no mpamvu abarundi nibabona ataco abajije Generali Arengiyome Bunyoni bazahaguruka bakamwiyamiriza, kuko intwaro yiwe ntaco izoza guhindura ku Burundi, izoza ahubwo ari iyo gutera ibibazo u Burundi. Hari amakuru turi kubatohoreza y'ibiriko birabera mu mugambwe uri ku butegetsi. Ikoraniro kaminuza irashobora guterana isaha n'isaha rigakuraho ubudahangarwa urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo amaze akirukanwa mu mugambwe, kuko Evariste Ndayishimiye ari kumudomaho urutoki ku mubare bafatikanije na Generali Arengiyome Bunyoni mu kumutembagaza. Ayo makuru ntiturayaronkera ibyemezo bifashe, ntiturayaronkera ibyemezo nyabyo, turaza kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma. Wico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.